Nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike ndetse n'ibindi bisata harimo n'igisata c'intwaro ibereye. Na amakuru tuza kugaruka cyane ku biriko birigaragaza kuri ubu. Turaza kugaruka ku vyagaragaye ku munsi w'ejo mu gatondo cyane aho ngo hoba hadutse ubundi buryo bwo kugwanya umugambwe CNDD-FDD n'intwaro yawo. Ubwo buryo bukaba bwatanguye kwibonekeza, ivyo benshi bakabivuga bafatiye ku mabendera atatu yo mugambwe yamanuwe mw'ijoro ryo kwigenekerezo ya 2023 rishira igenekerezo ya 2024 mw'ijoro aranyuruzwa yongera kandi araturirwa. Ivyo bikaba vyarabereye muri zone Buterere komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Ni mu gihe abanyagihugu bamwe bo muri iyo zone bavyutse basanga ibiti bimanikwa ko ayo mabendera bigaragara. Abanyagihugu nyene bo muri iyo zone ya Buterere bakamenyesha ko abatwaye ayo mabendera ari abanyagihugu bashatse kwerekana ko intwaro ya CNDD-FDD batakishaka ngo kuko ibicishije ubukene n'inzara. Ku bwabo ngo nuwaguruka rero bakikura ko intwaro ihari ngo nayo ubundi abanyagihugu barashira. Si ivyo gusa kuko murano makuru mwidonido ya turaza kubasomera vyinshi cyane bikubiye mu mpapuro zitagira umukono kandi zimaze igihe zibonekeza hirya no hino mu gihugu. Ni mu gihe ngo nazo zasubiriye kwibonekeza cyane mu gatondo ko ku munsi w'ejo uheze ku wa gatatu igenekerezo ya 2024 mu Kakaro uyu mwaka wa 2024 muri zone Kinama komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko rero tuza kwibasomera ivyanditse kuri izo mpapuro, twasanze ibisa n'ivyari vyanditse ku butumwa bwakwiragijwe muri komine ya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura kuwa ndwi mu Kakaro uno mwaka nyene w'2024. Nayo abanyakinama nabo bakaba bazindutse bagira uturwi mu bibanza izo mpapuro zari zatawemwo bisomera ubutumwa bwari bwanditse ko. Bamwe muri abo banyagihugu bakavuga ko abanyagihugu bariko baragaragaza ko ngo bamaze guhaga iyi ntwaro ya CNDD-FDD nk'uko biri muri izo mpapuro kandi tuza kubibasomera vyose. Ibi vyose bikaba kandi bigaragaye inyuma y'izindi mpapuro zagaragaye kuva ku genekerezo ya mbere mu Kakaro uyu mwaka w'2024 ndetse zirashika no mu micungararo y'ikirimba c'umukuru w'igihugu Ntare House. Izo mpapuro benshi bakaba bazita tract, bamwe bakaba baravuga ko ari iz'umurwi w'abasirikare n'abapolisi baharanira impinduka nga mu gihugu cy'u Burundi. Gusa nkuko vyagiye biragaragara izo mpapuro zakwiragijwe mu bisagara bitandukanye cyane mu micungararo y'ibiro vy'umukuru w'igihugu ndetse no mu micungararo ya stade Ingoma ahari habereye ibirori vyo kwingira imyaka 62 Uburundi buronse intahe y'ukwikukira. Vyose tukaza kubigaruka ko ni mugihe kandi ico gihe izo mpapuro zitorwa ku kirimba c'umukuru w'igihugu kwa Ntare zari zateje uruhagarara, aho abakozi bose bakorera ku biro kwa Ntare bategetswe kudahirahira ngo hagire uwufata ifoto mu gatondo, ahubwo bagakora iperereza cyane kuba bari barazikwiragije muri ico gice kibamwo gikoramwo abategetsi batandukanye harimwo umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere ndetse n'abandi bashikiranganje batandukanye. Aya n'andi yose rero ntuze gucikanwa aho uherereye hose udukurikirana mwe muherereye mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zose zigize ubumanuko, uburengero, uburaruko ndetse n'ubuseruko, abari mu bisagara bitandukanye bigize izo ntara, abari mu gisagara ca Bujumbura, mu gisagara ca Gitega, abadukurikirana baherereye hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Ngo hoba hari umugambi wo kwiyamiriza intwaro ya CNDD-FDD. Hamaze imisi hatorwa inyandiko zitagira umukono zitorwa hirya no hino mu gihugu zivuga ko intwaro ya CNDD-FDD zingamitse igihugu ko bikwirero ko abarundi basidukana n'iyonka bakayamiriza. Nyuma y'inzandiko ziruka gutorwa mu ntara ya Gitega mu kirimba c'umukuru w'igihugu mu Kanyosha ndetse n'ahandi, ku munsi w'ejo rero haratowe izindi mpapuro zitagira imikono ahatari yake muri zone ya Kinama. Abazitayeho ntibaramenyekana. Muri izo mpapuro zivuga ziti ejo burakeye inkoko niyo ngoma, nibaturya kara
tuzosidukane niyo nka twemirize intwaro mbi ya CNDD-FDD ituveko. Uko biri kose biboneka ko abarundi boba baruhijwe ngo n'ubutegetsi buhari nk'uko bitangazwa n'abarundi bo mu mirwi itandukanye harimwo abadiaspora abari mu gihugu ndetse n'abandi bose babona ibibazo bihanze igihugu. Inyuma y'uko twababwiye ivyabaye muri zone ya Buterere, amabendera y'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD akamanurwa ndetse akanaturirwaho abanyagihugu bavyutse basanga ahazamuye ibiti vyashirwa ko ayo mabendera hagaragara. Kuri ubu rero tugiye kugaruka ku vyo bikubiye muri iryo tangazo, muri zo mpapuro ziriko zirakwiragizwa irya nino mu gihugu. Nkuko biri muri izo mpapuro ziragira ziti itangazo barundikazi baca umugani mu kirundi bati Imana ifasha uwifashije. Ngo kuri no ntwaro ya CNDD-FDD murabona tugowe ayatavugwa. Abategetsi baturongoye ntibanezwe gutorera umuti ingorane zacu kandi arico babereyeho, ahubwo baguma baduhayira ko bo bamerewe neza ata kibazo bafise. Ntibagarukira aho gusa, barongera bakadushinyaguriza mu kuvuga yuko atabukene n'inzara abanyagihugu dufise. Uti twese turazi kandi turabona ko ubuzima buzimvye ku rugero rutari bwigere rubaho. N'igihe igihugu cacu cari mu ntambara ku bari bahari, murazi ko iyi nzara dufise ataye twari dufise. Akazi ntikakiboneka, ubushomeri haba mu bakuze no mu rwaruka bwabaye ndanse n'ibindi tutiriwe turavuga mwebwe nyene muzi kandi bubayemwo umwe wese ku rugero rwiwe. Ingorane zose turimwo mu Burundi abategetsi nibo bazidutera kuko batadufitiye imigambi myiza mu bikorwa, bayifise ku karimi gusa. Ivyo navyo murabona aho bitugejeje. Twemere koko abadutwara bagume badukinanga muri ubu buzima bubi. Murantunge twemere koko abadutwara bagume badukindaga muri ubu buzima bubi turimwo. Bo nyene badushizwemo mu gihe bo batunzwe n'amakore n'amatagisi dutanga kandi ari twe tubashiraho. Ejo inkoko nyengoma nibaturya kara tuzosidukane niyonka. Twiyamirize intwaro mbi muzi mwese ituveko tutavuye hasi. Imana ntizoronka aho imanira ngo idufashe gukira aya marushwa. Gutsinda ubwoba twese hamwe turafise inguvu zo gukura ku butegetsi abadupfukamye mu nda. Ngivyo ibiri muri izo nzandiko zavyutse ku munsi w'ejo ziriko ziratoragurwa henshi hatandukanye, cane nk'uko nabivuze zikaba zaratowe ahanini muri zone Kinama ho mu gisagara ca Bujumbura. Benshi rero bakabona ko iyi myidogo nanone iri mu banyagihugu bato iramutse idahagurukiwe n'abategetsi bo hejuru ngo batangure gushakisha ivyankenerwa ndetse no gukora ivyo bemerera abarundi imbere yuko bashika ku butegetsi kugira ngo batangure gutwara, navyo bishobora kubatakuba amazi nk'uko vyabe mu gihugu ca Kenya ndetse nuko vyatanguye kwifata mu gihugu c'u Buganda. Nimuge kandi Patiri Viateur Ntarataze ahanura abategetsi kutiyobagiza amagorwa y'abanyagihugu. Umwungere ategezwa kurangwa n'umutima w'impuhwe. Intama zishonje akihutira kuzigaburira, zinyotewe akihutira kuziha ico zinwa. Umuntu yoguma abona ko zihaze kandi zishonje. Umuntu yoguma abona ko zitanyotewe kandi ziri mu kwicwa n'umwuma. Uwo ntakwiriye kwitwa umwungere, ahubwo akwiriye gutanga imihoho n'umucangero. Hari abantu rero bumenye badaterwa impuhwe n'intama zishonje canke zinyotewe. Kuri bo kazima nabo bahaze ataco babuze. Mwakarorero mu Burundi bwacu umuntu yabona abantu batonze kuva mu gatondo gushika mu kagoroba batondeye kirya na kiriya akaguma agira ngo ibintu ni vyiza. Ubwo intama zonezerwa nuko intama zitaryana zomuriye amenyo nk'uko vyatangajwe n'uyu Patiri Viateur Ntarataze nk'uko tuza kubigaruka ko mu yandi makuru tuza kubagezako. Nemwe kandi ngo hari akajagari kariko gatezwa n'abakozi b'iperereza ku masitasiyo y'ibitoro. Ku masitasiyo menshi y'ibitoro abantu baridogera akarenganyo gakorwa n'abakozi b'iperereza bitwa ngo baje gufasha ko igitoro gitangwa neza. Mu kanya gaheze hadutse mu ijoro ryaheze hadutse akajagari kuri station de Rusare iri kuri Avenue du Large.
iyo sitasiyo yari imaze indwi itaronka igitoro, hari imodoka zari zimaze iminsi ine zikirindiriye. Ni mu gihe umwe mu bari ngaho yagize ati mwiriwe, sinzi uko musanzwe mutabariza ku vyerekeye itangwa ry'ibitoro, gusa nashaka gusaba mutuvugire mwebwe ijwi ryanyu rishika kure. Bananditse iyi message mw'ijoro cyane, turi kuwa gatatu igenekerezo ya 24 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2024, dutonze kuri station dorsale large iri kuri avenue du Large. Turamaze iminsi ine dutonze, ariko abo bazanye ngo babikurikirane bagumye binjiza imodoka zo ku ruhande zidatonze, none abantu bashavuye. Habaye akajagari indani, bamwe bari basanzwe batonze binjira ku nguvu muri sitasiyo kubera akarenganyo katewe nabo muri documentation. Ngabo muri SNL babarungika kuri sitasiyo ngo bakurikirane ivy'ibitoro, ariko bakaca baturenganya. Babakozi ba SNL baciye bazimya sitasiyo ngo vyagoranye rwose ingene imodoka zihava, ngo turavye gutyo ubu turaye gutyo tutanywesheje. Twashaka gusaba rwose hoho abo dutunganiza neza bagire ico bakoze. Nemeye kandi n'undi wari kumuzina nawe amaze kubona vyinshi cyane birabana n'iyi nkuru y'ivyabaye aho kuri station dorsale de Large, nawe yagize ati reka mugenzi nakamaramaza no kumuzina nuko vyagenze. Hoho umukozi w'iperereza yarengewe n'igipolisi caciye cinjiza amamoto imwe itanze mu 50. Urumva nk'imoto ijana amahera zabaha. Imodoka yatanga amahera angana n'ibihumbi 200 kugira yinjire, izari ku murongo hanyoye imodoka zitatu gusa hamwe n'imoto 8 gusa. Abanyagihugu bari ngaho bahavuye bashavura baranka ko hoguma hanywa izitatonze. Vyahavuye rero vyugarwa ivy'ibitoro ntihatari kuko umuntu nakureza kura amahera menshi hamwe n'abapolisi. Ngayo rero yamagorwa n'ubundi abanyagihugu bariko barahura nayo cyane muri ino minsi, ibintu bikomeje kuzimba kandi bikomeje kubura cyane mu gihugu cy'u Burundi. Gushika naho abajejwe gutunganiza abanyagihugu ari bo barabarenganya atacamira. Gira ico ushikirije muri commentaire cyane kuri ayo makuru twaduhejeje gushikiriza, yoba kuri izo mpapuro ziriko zirakwiragizwa irya nino mu gihugu, ndetse no kuri ibi bigaragara biriko biraba ku masitasiyo y'ibitoro. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzucikanwe n'adushikiriza. Usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana iba hezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.